le monde constate que le processus démocratique a été ruiné. Il faut le repenser en tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis 1993, en tenant compte des réalités du Burundi, et ce, à travers un dialogue national ouvert à tous les Burundais sans exclusive. Mwaramutse, hari umusesanguzi akomeye cyane hano ku mbuga ngurukana bumenyi bita Chimamanda Moses, ari kuri YouTube, ari kuri Facebook, kumbore no ku zindi mbuga nka za TikTok n'ahandi. Amaze iminsi avuga umuntu bita Olivier Buyoya, umuhungu wa Major Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi, akavuga ko ngo ari umuntu w'incabwenge bashobora kumuhamagara mu Burundi akaturongora. Jewe naramenye ko Pierre Buyoya yarafise uwo muhungu yitwa Olivier, ariko kubera ntigera ndamwumva mu bintu vya politike, nibaza yuko yashatse ko ubuzima bwiwe buguma buri privé, hashobora ko hari akabanga se yamwongoreye ati mwananje umve ndagucira umugani. Rero kuri iyo mpamvu naje ntabonja gusana ngaha ku mbuga kubera atasanzwe abirimwo. So Monsieur Olivier, relax, ntabwo nja kuvuga ko we nta kibi, ndakuzi ko we ntacyo dupfa, ubu mfitaniye ikibazo n'uyu muzehe nyakwigendera Petero Buyoya. Okay, anyway, ntabwo biri grave kuri jewe. So rero nuvuga ko Buyoya amaze kumuvuga ko vyinshi cyane, aho mpagaze bigoye gutora. Icyo navuze nuko ari umuntu navuga enigmatic, ntashobora kumutahura why yakoze biriya, kuki yaretse ndadaye akitoza, kuki yahawe ubutegetsi ndadaye komsa, kuki yemeye amasezerano y'Arusha kandi yaragifise inguvu zo kugwana rebellion tabwafata ni commune imwe. Vyose bikansiga, sinovuga ngo byagenze kuvyangiza kuri yasinze impamvu. Malheureusement yaradusezeye, nta nuwo mubaza ati why wakoze biriya. Kumbura bari muri cercle yewe botubwira impamvu, mugo je novuga ko yari un élément très énigmatique, kandi novuga ko iyo conclusion maze kwimva no ku bandi bantu novuga bari sincere. Voilà, nico novuga maze no kuvuga ko ariko uno munsi nari nahisemo kubaza ChatGPT. Ego ndazi ko atari umuhanuzi mwiza. LLMs ayama AI hari gihe usanga guhaye amafuti, ariko reka duvate nka entertainment, ntabwo ari political advice. Ntabwo nkubwiye ngo genda utora hatora hariya, turiko tuvuga gusa reka twumvirize uko ChatGPT ivyiyumvira. Kenshi na kenshi navuga ko ChatGPT ari nka internet opinion, irakorekta ama information hirya no hino, igateranya igaforma opinion yayo. Nico ngomba dukorere ko, ariko imbere ko ntangora nagomba ntange warning, ico bita trigger warning, ngabishe abantu batategeza kumviriza ino video. Ukaba uri muri aba bantu batatu ngira mvuge ndakwinginze, aho kuza kuntuka mu nyuma canke kuja kurondera inzogo nywa zikurengeye, genda ugare video urabibindi uraba. Okay, muri aba bantu uwa mbere ni umudede yiyemera. Okay, abadede barabwoko bubiri, hari umudede n'umudede yiyemera. Uri umudede wiyemera, genda uraba gacupuranywa, uzoza kumva izindi video izogaruka. Hanyuma uwa kabiri n'umuntu yibaza ko Buyoya ari we yishe ndadaye. Encore une fois kurandi wanje olingite je sinemera ko Buyoya ari we yishe ndadaye. Uvuga ngo waraciye urubanza, je ubucamanza bwa dede ntabwo nemera. Ibisigaye wewe gumana opinion yiwanje, yiwawe ngumye yiwanje, mugabo iyi video si yiwawe. Nimba wibaza ko Buyoya ari we yishe ndadaye, nja gukoresha assumption ko Buyoya atari we yishe ndadaye, niko je ndavyumva, niko ndavyemera. Umuntu wa gatatu n'umuntu wese yitwa Sylvestre ntibantunganya, pruderezo namwe musanzwe muzi. Okay, abantu batatu ndabinginze mugenda ahantu muruhuke, muzokumvira izindi video, mfiza ama video ashika 100 canke mumviriza izindi. Okay. Alright, nibaza ko ivyo ndabivanyeho. Reka rero ntangure kumviriza ChatGPT. Nayibajije ibibazo, hanyuma murabe ngene yavyishuye. Ikibazo nyamukuru ndiko ndayibaza, est-ce que kubijana ndiko ndagereranya en fait intwaro ya la personnalité, la personne cyangwa intwaro ya Buyoya n'intwaro dufise ubu, turabe uko ChatGPT ibibona. Niyo in a nutshell. Reka rero twumvirize uko ChatGPT ibivuga. Nayibajije ikibazo ca mbere, nagize nti reka tubana haya mafoto. Ikintu ca mbere, ikibazo cari
Was Pierre Buyoya a good president? Nashize mu Congereza je nkoresha Icongereza aho mperereye kumbere ndazashira mu zindi ndimi nibibaye ngombwa mugabo ikibazo cari ico est-ce que Buyoya yari president mwiza? Was Pierre Buyoya a good president? That's the question. Okay? Alors, inyishu igisubizo est-ce que Pierre Buyoya yari good president yari president mwiza? Baca babguha amafoto. Inyishu ngufiya, neither Pierre Buyoya was neither a clearly good nor a purely bad. Donc umva ko hagati ntagati, umva ko na ChatGPT irabaye confused. Ntabwo bibona ko yari president mwiza kandi ntabwo bibona ko yari umuntu w'inkozi z'ikibi y'ikibi. He was a complex. Nabivuze yari umuntu novuga enigmatic, very complex. Okay? Umva ko bavuze ko yari complex, bigoye gutahura mu bisanzwe ko kandi nubu ari deeply contested. Bamwe bavuga uko abandi bavuga kuriya, ubumva birumvikana yuko ata kintu duhuriza ko uko Buyoya yari ameze kugira ngo ushobore kuvuga ngo yari mubi canke yari mwiza. Urumva yuko na ChatGPT ari aho ihagaze. Buretse gatoyi nigizeyo ifoto y'uyu mu journaliste. Bon, ica kabiri two naciye mbaza ico ndumva iyo nyishu nayironse. Inyishu bo yaciye komeza who was Pierre Buyoya, aravuga ingene yatwaye na ku, aravuga n'iyindi ku, ivyo birumva turabizi. Hanyuma aravuga ati in his favor, donc à sa faveur, ibintu duvuga vyo kumushigikira. Icambere ni relative moderation by Burundi standard. Donc ufashe ama standard y'i Burundi umva ko bavuga ko yari modere. Uvara ko Barundi bameze radicalism bare mu Burundi canke abantu bagiye baratwara mu Burundi, avuga ko yari modere. Umva ko Buyoya amufata ko ari umuntu atari n'amacakubiri canke atari intagondwa, modere. Avuga ngo compared to some of predecessors and the successors, umva ugeranije n'abamubanjirije n'abamukwirikiye abantu bavyumve n'abamukwirikiye, Buyoya is often seen as less overtly brutal. Donc aboneka yuko ngo ari umuntu atarefuse brutality cyo kimwe n'abamubanje, cyo kimwe n'abamukurikiye. Now to be fair, abamubanje novuga ko yari micombero nabagaza gusa, nibaza ko bagaza atavyaha vyinshi ndumva bariko bamwagiriza. Me antukumva ko Buyoya nawe nyene ahagaze neza gusumvya abamukwirikiye. Okay? Na cyane bavuga ko especially rhetorical ni kuva mu majambo, ntabwo yafise amajambo y'ugutyoza, yo gutukana, y'amacakubiri. Ariko cyane bavuga ko he opened political space after years of one party rule. Umva ko ariwe yuguruye espace politique abari Burundi mu 1990 na kangahe 1989 gutyo, niwe yatanguye ibintu vy'ubumwe n'amahoro, platform niyo yakorera ko nk'iyo. Ariko umva ko n'imigambo myinshi ariwe yemeye, allowed multi-party yemera imigambo myinshi. Hanyuma reduced overt ethical propaganda by state. Niwumva nibaza ko yagabanije ibintu byo kugenda arateranya ama etni. Twibukanya yuko ndabimenye vuba ko ijya guverinoma yewe mu isanzwe arimo abahutu n'abatutsi 50-50. Bitangaje ukuntu yavyiyumviriye mu gihe yashyizeho n'abasirikare kandi atamuntu yari mutoye kandi ata pressure yari ihari nk'iyari kuri Arusha canke kuri abadede ngo bagize amasezerano. Donc we niwe yavyibwirije en fait, surtout inyuma ya Ntega Marangara. Nibaza ko yakibona ko Burundi bwari bukeneye a lot of healing to do. Donc urumva ko ivyo yabikoze. Hanyuma ica kabiri icamva ko bavuze ko yari modere donc ko yuguruye espace uberavyo no mu karere kose wanashaka no muri Afrika nzima ahantu heshi. Niwe yabaye mu bantu bambira batangwe kwemera demokrasi kandi novuga ko arayemera jusqu'au bout kugeza amatora araseda n'abapresident baki baba militaire muri Afrika bagiye baseda ubutegetsi. Ivyo tuvyumvikana. Ica kabiri initiated democratic reforms. Nabivuze navyo ko yari batanguje ibintu vya reform. Rijya bwiza shingiro je sinzi ingene ivyari mu Burundi tutabisomye, mugabo ndibuka ko twatuye bwiza shingiro n'umwe bw'abarundi n'ubwo batabushize hano amasezerano n'ubwo bw'abarundi. Yorganiza first election yo yambere habaye amatora mu Burundi. Afite Burundi bw'amabuba akarorero gushikaho duce haize amezi make tubwonona byaga nkarorero aho mu president atanga ubutegetsi komsa aho bashiraho ndadaye. Donc ibi vyerekana ko yari yiteze gutanga ubutegetsi mu mahoro. Bavuga ngo ni ibintu birirare bitakunze kuboneka mu karere. Tuvyumvikana mu vy'ukuri muri Afrika kugira ngo president yitoze ahereza ingoma uwundi w'umusivile ari umusirikare n'umusivile ku musivile. Ivyo bintu muri Afrika biba gake. Kumbe mu bihugu
British colonies mugabo ibihugu byatwe n'abongereza ibihugu byatwe n'abafaransa bo kirazira ko umuntu awutegetse uwundi batagwahanye cyangwa atari kudeta cyangwa atabaye imyigaragambyo. Ica gatatu ended the civil war bo nibaza kwikibagirwa byo kuri second term agarutse Buyoya wa kabiri ko yahagaritse ijya ntambara anko nifagiye mu by'ukuri ukuntu yagiye muri Arusha peace process kandi abadede batari bwafate n'agakomune n'agatumba n'agacimbiri kamwe mu bindi bihugu byinshi urashobora kugwana mukagera no kuri capital mukayanserkla bakaguma bagwana rimwe bakagupusa bakagaruka bagapusa bakagaruka mwabonye nko muri za Angola Sudan bagwanya n'ubu baracyagwana kugira ngo baje ku matable banegotier bahagarika intambara usanga haba ibintu byamaze kuyangara ariko novuga ko yashoboye ku stepping in muri 96 comme ça muhaheze imyaka mikeyi atangura processes ibintu nk'ivyo hanyuma aratanga imihoho ijya transitional power arigendera boje abantu mwahabo yasindi ikintu muhora mu vy'ukuri eske yabagwanije ryari ivyo bya obscurité vya 93 bon ntavyo tubona je numva yo yagomba kwica ndadaya yamwica ataritoza ko tuwoze iziya yabaye undi mu president do Kamenge cyambo cyabikomago c'était tout mugabo kugira ngo amwenda be president byoneka ko yari kuba yishe umuzigo munini je ko nico bituma iyo logique ntarayumva neza mugabo kandi no muri 2003 nuvuga ko yatanze ubutegetsi komsa ntangwano ntiyadaditse ntiyagombye kwiba amatora ntiyagombye no muri negotiation yo kuvuga ati bo je ndi president acakeneye indi myaka 5 abaza bose muze munsi yanje hanyuma twumvikana yarabishoboye ko yarafite umuheto ukomeye yesu tuko no muri Congo bari bamaze ku sort of kuhafata if you see what I mean. Okay, hanyuma abamwanka nabo aba critics nabo bavuga ngo iki bavuga came to power by force. Bon, ivyo novuga ko muri 96 muri 87 atari kwitega ko bagaza yorganiza amatora ngo reke bari bere bararumyeretse ba Emile Mworoha ngo nimuze mwitoze. Yagomba kuba ku niko byari bimeze ico gihe histoire nuko yanditswe. Hanyuma 96 vraiment harakajagari je no se passe muze ngo hari akwiye kuba ku mugabo sinzi iyo ntibanunganya ariko araja ntibantunganya nyihanganire cyane bon igisiga cyari kiyari kitamumviriza gikora byo gishaka abarabere ntibamumviriza bakora byo bashaka avuze ngo reka tunegocie ngo reka twe ntidunegocie n'umuntu adafise inkoho twe tunegocie n'icyo gisika cya bikomagu tunisira bacitira bikomagu nta muntu abona ivyo yako byo biraja mu gisagara harakajagari abasanze sheka abasande feta amasekanya banda gutakiye donc kaba akajagari ku buryo je nibaza ko umwe hanyuma entre temps navuze ngo gisagara mugabo mu bituma naho abadede bakagenda ahantu mu nkambi nk'ahantu y'impunzi dufate nka Bugenda bakica abagore n'abana atani nko bafise nibaza ko ijya brutality harageze ko somehow ihagarara bo kwihagarara n'umyumvikano kwihagarara n'indi systeme ivyo aba victime they wouldn't have cared much icyo bari gukiranga nuko bari guhagarika kwicwa so neza ko yakoze ico kintu yahagaritse ubwicanye butaya bwari très absurde yenwa ko arimo absurdité ahura n'umuntu mu gisagara ugaca umwica aho ugenda ahantu abantu bajyamye ukabica basinziriye mu itiro c'était absurde. Je crois que la démocratie est un processus qui se construit au jour le jour. Ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui connaît des hauts et des bas. Aujourd'hui, je pense qu'il fallait au Burundi accepter un recul sur certains principes, mais pour mieux sauter demain. Bon baranava ko bakiba mufatira amasangisho canke bayita mbere embargo bo ije embargo abari Burundi yarabavise cyane mugabo kandi twari mu ntambara nta no wamenya ko ari embargo nuko ari intambara surtout nuko nubu igihugu gihagaze nabi gusumvya igihe hari embargo igihe hari n'intambara tubonko ubu hari ibintu bikenye bitari bikinco gihe hari abantu bashonje atabashonje gihe imishahara omwe abashowe kuguma bakora sandote amwe abahubujwe gukora abandi barahunga birumvikana mugabo biboneka yuko igihugu cyateye kija deep ubudonke kiri deep muri iki gihe gusumvya gihe twari mu embargo bidafise sense so yes. Icha kabiri state violence under his rule donc ko hagiye haraba leta yagira hohotera abantu ku butegetsi bwiwe bo violence ya mbere je novuga ko mbere yatanguye kuza yo bise baptism in the fire bateme dalo feu ni ntega marangara ngira yaramaze ikintu kirashika imyaka 2 ari ku ngoma ico gihe mu vy'ukuri novuga ko ijya massacre yarantashije gouvernement ya Buyoya nibaza ko naco cyatumagira teka ngo reforme mugabo baravuga yuko d'abord vyabaye Buyoya atari mu Burundi mushaka kumpinyuza ikindi bon sinasugiye gusoma gitamuga nabisomye ndagifise hano munsi y'imeza nuko ntega na marangara bashaka kuba yagiriza umuntu
dume repression yabaye ingene vyatangwe mushaka kuzobira muri marshi yakaheze je ndi kuvuga responsabilité ya Buyoya donc ko sinzi ko ari Maregerge yatwara ijya deuxième bataillon ijya y'Igitega ko aribo babagiye bagakora ama repression umuntu yatumwe na Maregerge sinibuka n'uwo mukomanda mugabo naramusoma gitabo cyane bantunganya doye kuba bishaka kuri uwo muntu gusa Buyoya kumbure ntiyagiye inyuma ngo ahana abo bantu niba yarabona ko bakoze amakosa canke n'abarubanje akabahana ndumvumenga sinzi ko prosecution zagenze neza ko intega n'amarangara mugaso yo ko Buyoya nibaza atihutira prosecution Buyoya yihutira kunywanisha ubumwe bw'abarundi nibaza ko ivyo byatumye agira tolerance idasanzwe ku buryo jewe nkuze kuvuga example imwe ahanandi kuri école secondaire hariho abantu abapasteur bakira umuntu w'umuparpe hutu yaza kwigisha mu dare zamviho umunsi umwe tubona haje ibintu vy'amablende vyuzuye ibinibiki pour la première fois je nabo iblende yahavije gukorako ntibatubritarije ntibatubuje ko dukora ibintu twagumye twikora ko mu kawaida mugabo mu nyuma nagiye kumva ngo hari mu parepoto yaza kwigisha niwe bari baje kurondera baramutora baramutwara wenyene nta wundi muntu batwaye muri abo pasteur bose baraho hanyuma mu nyuma navuze ko banamufungura ndada yasanze akipfunzwe aramufungura je nk'uwo muntu example nekana ko yo yamfite yari plus tolérant que abadede kuko uwo muntu nk'ubu bakusanze ahantu mu gihandage ngo yakarakora amanyambara mu molotov n'amatracte menshi ubu bagusanze dufate kuri umurede tabara bakagusanga ahantu n'abantu baguhaye indaro bose nivu bose bagimba aho hantu bose gabahateye ibiti je vous en prie bon mugace gumva ko batwaye wenyene kandi ntibamwishe donc yararekuwe ironiquement mvuga niba atishwe n'abadede muri ya systeme ya safisha ubaracariho muga ironiquement abadede shaka ko baramuhitanye niba komeje muri parepoto CNL FNL ni wombaza niyo bagezo. Alright. The army remained dominated by one ethnic group. Donc ko igisirikare cyagumye kiri domine na groupe imwe. Bon, jewe ibi bintu Buyoya nta muntu yemwagiza cyane kuburumva igisanzwe igisirikare kiruzuye kiraho. Hanyuma ico gisirikare nico cagushizeho. Uje uvuga ngo bongo murashizeho ngo nanjye ndabakura. Bazobaze bagazayo yabonye. Donc ico gihe ntivyoroshe ko ushikukire forma 100% gusa je cyo novuga cyo nibuka nuko buyagize ibintu vya reforme muri education no mu gisirikare none mpereye nubwo ntafite information nyinshi ariko ndiyo ndazi yuko harimo abasirikare bake nazo nabaratuza ari yari muri uwo mugwi uwo bitangurube bo n'abantu batari baki muri CND namfite bagiye bavuye muri escam ko ari we yatanguye dume kuzarugura imihora gahoro kugira ngo abahutu binjira muri escam kandi amwe batangiye kwinjira kandi mwibuka ko societe en fait transforma biragoye gukora nka switch aba shock kuri we no kwacha mu kubita coup d'état sans doute canke akaba izindi atrocités nk'izabaye muri 93 donc byibonekeza yuko yaratanga kuri iyo reforme mu gisirikare mugabo en tout cas cyagumye kiri dominer ivyo ntawo bideha sans doute ivyo bon ariko ikindi novuga kitajyana igisirikare mugabo nubwo ntabonye reforme muri education hari systeme bavuga ngo ni UI muzoja kubyumviza kandi muri histoire z'abarundi menga imirimo hakuno yabisiguye mushaka kuja kurunda archive encore si je nashaka kuvuga ko ivyo byari pre-Buyoya donc Buyoya hashitse ico nibuka nko muri concours ko je ndavyuka neza no mu mwaka jina turi concours muri concours nationale ico bakora auparavant bo cyangwa makabakurikira auparavant kuri imbere yo kuri Buyoya mwarakora konkuru megicuga bakora ibiharuro n'igifaransa gusa calcul et français hanyuma hakagiye gihe bakamaneka umuntu yatoye konkuru mvuze umuntu ko kwishura aho twaba twebwe basanga hatoye umuntu umwe gutyo kandi uwo muntu gasanga umuntu yabura umuntu wa kane hani gihe badataye kuvuga ngo umuntu wa mbere ngo kuwambwa n'umukoshi kuri konkuru bo byarezinga suspicious to be honest hamu vya ko bisi suspicious navuga ngo ni kuvyagena kuri yakona byo naninze mugabo hamoneka bari mu suspicious surtout ko bakuzanira izina gusa kuri Buyoya baci batangura d'abord bongeyemo ibindi vyigwa nivyo nibuka jewe ko dutanguye hagiyemo ikirundi na étude du milieu ariko uwo mwaka w'iwacu barakuzanira amanota waronse muri buri cigwa ntibakuzanira inkaratasi bakuzanira amanota gusa kuvuga ati mu kirundi waronse muri kinigoro bongira imana nanje ndatora mvamwo mu nyuma barazana intuzeye bo kacho geje novuga ku ishuri wacu yavuye ko aho ahora hatora umuntu umwe hatora 14 ntovuga ko no ndabishira kuri
kuri Buyoya canke ku mwarimu yatwigisha novuga ko yari combination twese umwarimu mwiza cyane brilliant teacher n'ubu ndamwibuka cyane nubwo ntumuvuga izina ngaha. Bon, hanyuma icyo ndashaka kuvuga barankiremo abana ngaha, icyo ndashaka kuvuga donc umwaka wakurikiye baciye bazana amanota donc barazana impapuro wakoreye ko umwarimu akaraba, ahubwo hari abantu kurekrama, hari n'abandi wasanga batatoye mu nyuma akarekama bakapasa. Umva ko habayemwo icyo novuga openness, transparence muri iyo domaine ya education. Icyo no kivuga mu by'ukuri nubwo kumbure nkuko nabivuze reforme sociale ntabwo ushobora kubikora nka switch electric ushira on and off ibintu bikaba birahindutse. Bon, icyo noshikira kuri bira ya Buyoya. Impunity persiste, guma ko bavuze impunity kudahanwa, bo ico peno kivuga ko atabantu bahanwa b'abahutu b'abatutsi. Okay, donc nshango hakarodumwe nkabo bo ntega marangara rumva baba abarutanguye baba bagiye gutabara bose nta numwe yahanywa en principe bigaragara haje ko arabu warumva ngo habaye urubanza hariya mugabo ntivyari ntivyari bikomeye. Bon, mbere naburyo wa kabiri nibaza ko abantu benshi bagomba kuba barahanywe mugabo batahanywe. Abaperputu batera 91 nibaza ko nabanyene yabateretse softly. Bon, umuntu yafatwa narumvuze ko kwanza ngo yavuga ati umuntu mumufashe ikirazira ko mumwica ni muzana tumupfunge. Hari n'abasanga bishwe kunzira canke iriya ngo abasirikare yarabakarira, nubwo tutabona ibihano bigaragara, ariko ngo umuntu nuvuga ko n'abapapatige batera situ mu ntara z'Imboza Bujumbura ko bagira ati uwo mufashe mu muzana tumufunge, ntabwo baca bamwica. Surtout ndada yaraje bose imbere arafungura, mushaka kumbere vyabona mw'abapape utumwe mwari mupfunzwe. Okay, so this event deeply traumatized the population remain unsolved. Donc bon, je naza ko kwanza yasanze hari ibintu biri unsolved byabigoye kwaca atorera motive yihudirwa kubera nyene bya bintu historique. Ico ego ica gatatu kiri negative kuri bira ya Buyoya d'après ChatGPT. Encore une fois agende gushama commentaire yanje mugabo vyinshi ChatGPT kubivuga responsibility for structural injustice. So no kuvuga responsibility for structural injustice, donc ko injustice structurelle, donc akarenganyo kari mu masirikare y'igihugu here nk'ibyo twavuze vy'igisirikare. Bon, hariho injustice novuga mu bucamanza na cyane muri zo domaine zibiri kandi izo zibona zitwara igihugu bavuga umva ko yazigumijeho. So even when the reform have really passed with the military elite, donc nubwo haba amareforme ubutegetsi bwagumye mu gisirikare bo vyumvikana encore une fois urumva ko ari we yari bamusizeho ni wari amusizeho abigarageje bari kumukura. Puis ni wagumye ubutegetsi, security forces were really reformed. Yes, urumva ko kandi tukivuga ko atarose umwanya uhagije kuko urumva umwaka wa mbere kumbure yarakiri karagwana n'abantu pana kugwana physiquement mugabo politiquement kumbure n'abari ku ntwaro yabagaza ko keshi kubise coup d'état nibaza ko bifatiye wirasire ko koko wagifashe je pense. So naza ko mwaka wa mbere ka uhangana na bamwe nyambari bari banyaboya ntibombaza. Mu mwaka wa kabiri kumbure ntega marangara, mu mwaka wa gatatu acatangura ivy'umwe n'amahoro n'amasezerano y'umugaro na constitution n'ibiki. Hanyuma donc abura umwanya, sinova ko yarose umwanya uhagije kuri reform igisirikare cy'igisirikare utakoresha umuheto nyene cyangwa cyaba bikomago n'abasereveriye byayi gufatiye imyaka nka 20 ko nta kuntu ufata umuntu nk'umujene bafise nk'abakoloneli 10 amajana 20 ntiwari kuronda abagenerali abakoloneli 20 baca muri gisirikare bakaduga gahoro rifata imyaka kugira ngo uri umukoloneli ibintu nk'ivyo mumbira mu gisirikare ko mburusha ko ya secondaire gacha koloneli canke neviem gacha general kunwaro yantuze. Okay, security were yari reform, donc victims of past atrocity no justice. Bon, birana ko ntabwo yitayeho kuja kuraba ngene vyagenze muri kahise. Nibaza kandi ko kumbure we atihutira kurondera justice, yihuta kurondera reconciliation. Ndibuka n'intega n'amaranga aho jambo yavuze nubwo ntajyanditse byose mugo yavuga ngo haya machiavélisme, rien ne viendra à bout de ma détermination pour réconcilier définitivement mon peuple. Donc c'est pas wenda ko yumva ko reconciliation yoje imbere ya justice.
ethnic trust je nibaza ko bon ego nivyo yara muri guverinoma yaragerageje mugabo nibaza ko hasi abantu bagumya bintu bana somewhat baba n'umundi mu bimbwira mu zama guca na kangahe. So rero ngo Buyoya did not dismantle the system, he managed it. Bon ijya system nta kuntu system yubatswe mu myaka 20 washika ngo dismantle uyisambure kandi yagushizeho to start with. Bon kuyimanaginga numva ari cyo yari gukora nta kindi. Alors sinzi komera birakomeza abahistoriye uko bamuvuga donc ko aboneka better than aba violent rulers mugabo ko atoja kandi mu bantu democratic. Okay, mugabo umva ko ari better than aba violent rulers abo ba dede ndahaja kuhashika. Okay, bottom line umva ko yari pragmatic than ideological. Je naza ko kenshi na kenshi reforme nk'izo zari ideologique aho ushobora kuvyuka mu joro ugasanga abakolonere abashimo abakolonere 40 b'abahutu abandi 40 b'abakolonere batutsi wasubije kurima kuragira inka sepa mu vyanda. Iyo uburi ideologique pragmatique ni ibi bintu bishobora guhinduka over time, nivyo niko changement kenshi zimeze social. Nuva ko less cruel than some, uva ko yari atari cruelty mugabo kandi ko atari innocent kandi ko yari willing to negotiate, ko yashoboye kumvikana ibintu etc. Bo rero ChatGPT ikiguha suggestion ati ushaka nkompare Buyoya na Ndadaye, Buyoya na Nkurunziza, Buyoya na Ndayishimiye. Bon no nasanze no ndiko ndarenganya Buyoya na chatse reka ndamukompare no ukihari. Okay, reka ndamukompare no ukihari hanyuma ndabe uko ChatGPT ibivuga. Bon ukubera jewe ndi ntagondwa nkunda risk nakivuga nti okay gen mugeranya Ndayishimiye. Bantu bimana iyi ni ChatGPT ntabwo ari jewe. Okay, ChatGPT nayo yansuggesting yamayo suggestion ica iragenda iravuga iti how to compare. Okay, bavuze vyinshi ibintu vyinshi kumbura itabo iragoye kubona neza. Bonda nagiye ko yosanga iri confusing mugabo acavuga verdict ijambo rya nyuma. Buyoya ruled by force. Buyoya nuko batwaje ingoma Ndayishimiye ruled by system continuity. Sinzi ico bashatse kuvuga continuity du system mbaka ya system nyene. Hanyuma relationship with the violence kujanye na violence bavuga yuko Buyoya ku ntwara ya Buyoya yari visible yari concentré. Bon nibaza ko bariko bafata Buyoya kabiri. Buyoya wa mbere nta violence nyinshi ari hari. Hanyuma kuri Buyoya Ndayishimiye diffuse normalize repression. Uba ko hariho repression iri normalize, no kuvuga buri hantu hose ubu repression iri normalize. Tiko tubona mu abantu mwe repression kuya umva ko yari violence iri concentré usanga hari nk'ahantu ari intambara mu rukoko mugabo abantu bari nko mu cendajuru ntibamenye uko intambara ikira haba mugabo iri hose. Kandi kuri we intambara yaraboneka yari amasore karasana iwanyu batari kurasa mwarajya mu kajyama mugabo kuri Ndayishimiye hose nta muntu ajyama en principe. Fear today is quieter but still present. Kuvuga ubwo burahari buracecetse mugabo ubwo burahari. Okay, democratic na space. Bon Buyoya a cool leader open to political space. Umva ko hariho paradox, hari ibintu bigihushane bitumvikana ukuntu kuri Buyoya nubwo yaje kuri ku espace politique yari ouverte. Tuyibukanya ko nabakunze kubivuga ukuntu Ndadaye bamureka akagenda mu ntara zose mu makomine yose agatukana bagatera igere iprona kwanda batangwa abaporona ngo imhorona ibintu nk'ivyo. Donc ko espace politique yari ouverte mugaye kuri Ndayishimiye avuga ko yatowe acaye narrowing acagira espace politique. Donc na opposition ikihari usezonguye muri opposition canke muri société civile baca bakumata ida littéralement canke otherwise. Donc voilà, Ndayishimiye ko bavuga yuko ya no wins espace politique donc ya restreint l'espace politique restreint mugabo kuri Buyoya espace politique yari ouvert kusumvya nubwo yari mu leader. Umva vuga ko yari paradox. Tugiye ngaha Buyoya manage ethnicity openly. Ndayishimiye suppress the conversation not the problem. So Buyoya yavuga openly bon yavuga ubumwe bw'abarundi kuvuga ko hari ikibazo kwagiye kugitorera umuti nta mutu nta mututsi twese turi bamwe bla bla bla.
kuri Ndayishimiye bavuga ngo vyo vyaraheze, ngo ico kibazo caraheze kugira ntimukivuge, ukivuze ngo ico kibazo twaragihejeje. Mugabo entre barazi ko kitaheze bonyene, barabizi na nyamo niyo hageze igihe bari menace politiquement cyangwa mu vyiyumviro bibaheranye, nta yindi carte bani nk'ikarta umenga bahita ngo ni turufu bimwe ushira mu kwaha canke mu mugongo, hanja bose bagize batangwe kuvyina ngo batsinze ugacuja kumeza voilà gocha. Donc nabo iyo karta y'amacakubiri barayifise, gusa muri stade bavuga ngo vyaraheze, ngo ubu ngo twese turi kumwe muri leta n'ibiki. Mugabo umunsi umwe tuvuze ariko mukoze nabi, ide zibaheranye ngo none we kuri umuhutu ngo ivyo bikuye canke mwemwe ko muri batuze mugomba kugaruka. Donc iyo carte technique bashira mu mugongo ni nk'iturufu igizindi, ariko bariko barakina amakata kamenga nta turufu bafise. Okay, iki ca gatanu au niveau international, somebody is calling me. Au niveau international bavuga yuko kubijanye na donc n'amakungu, donc Buyoya spoke the language of diplomats. Okay, Buyoya yari mu diplomate. Okay, muvyumvikana bavuga ururimi rw'aba diplomate. Ndayishimiye avuga ururimi rwa souveraineté na grievance, twarikukiye twaraguwe twaragwaye kwashi. Okay, donc ibintu vy'amagorwa ibintu nk'ivyo. Anyway, corruption et gouvernance, ibijana corruption, Ndayishimiye avuga ibintu, Ndayishimiye talks more about aravuga talks ku majambo, Buyoya talks less, Buyoya bivuga gake, but neither dismantled it, ariko hose hari corruption. Mboje novuga ko kuri Buyoya corruption yari nkeye ugeranje corruption iri kuri Ndayishimiye. Mbo novuga ko atayavuga cyane ko ntiye vyari vyeruye nk'ubu nubwo yari hari. Mugabo ubarabivuga, mugabo ntabwo babisolvinga, babivuga ko bikaguma bikomera na ChatGPT turahahurije historical legacy ikindwi. So Buyoya azokwibukwa nk'umuntu akunda transition, mugabo mu authoritarian, someone who gave way to elections, yemeye amatora, bo unpunished mass crimes. Okay, cyo twabivuze. Ndayishimiye azokwibuka gute so far ko aracahari, ntiyarage ko tumwibuka. A continuation manager, donc nta cyahindutse, nta status ko niko nuvuga ko yagumije ko status ko nta bintu byinshi yagize. Less violent but more suffocating. Umva ko violence ni nk'iyo yo tubona, mugabo ntibahema, barundi bariko barahema, bari suffoqué. A president of stagnation, donc igihugu carahagaze, stagnant, donc carahagaze, nticevuriwa, nikimuvinga. Useje ko umuntu atasangisha kitakije inyuma, ChatGPT anituhahurije. Okay, final judgment, no emotion, just fact. Okay, judgment ya nyuma, urubanza rwa nyuma, nta bintu by'ibishobisho, just amafe. Buyoya prevent total collapse. Okay, Ndayishimiye prevent chaos, blocks transformation. Bako Ndayishimiye ari kubroka kwa transformation. So yaba Uburundi bwari umugwaye Buyoya stop the bleeding, we yahagaritse ko umugwayi aguma ava, donc hanyuma Ndayishimiye nawe akumuza umugwayi akize, mugabo aranka kuba mugirira surgery, aranka kuba muvura complètement. Now reka turabe ikindi naciye ndayibaza, ndabaza if Buyoya was still alive, ya Buyoya yarakihari, hanyuma akaza mu matora akitoza hamwe na Ndayishimiye, do you think people should vote for? Donc ninde wibaza abarundi bari gutora, uwo bazotora, uwo bari bakwiye gutora, navyumvikane. Bo ChatGPT yacimpa inyishu igoye cyane, ngo ico kibazo kiragoye kumenya, ngo niba ushaka ikitora kiriya, niba ushaka iyatora kiriya, ariko naciye ico kibazo reka ndacongira kigire neza, ko kenshi na kenshi ChatGPT bisa ko uyiha ikibazo gitomoye neza. Naciye bo mugabo en conclusion ko voting for Buyoya betting on institutional breathing space, no kuvuga ko hoba breathing space, donc ko abantu bahuma gatoyi ibintu nk'ivyo. Hanyuma mugavuga ko neither represent true democratic rupture, bose nico kimwe, nta n'umuyoza na demokrasi nziza. Hanyuma ncamubaza ariko okay, ije uranze, okay, ja ChatGPT kera keshi wendera na ChatGPT ratende kamenya persona yawe. Bon, ndakunze gushira bima question ngaha, who
do you think of the two I would personally Notora nkajewe kunze ubona ko nayo nkwiye gutora nde cyo ati ya wenda kuzi truth you value truth over comfort ukunda ukuri gusumbya kumuna kunezereza abantu canke wenyene space to speak over manage calm je ndashaka ko nogira ijambo kurutaho nshinyiza ngo reka duceceke ngo nakera niko vyari bimeze. You've never been impressed by order that is built on fear and silence. Mwaje ntabwo nkunda ordre nk'iyo y'i Burundi usanga ari abantu bacecekeshejwe batewe ubwoba ukagira ngo hari ordre mugabo ari ubwoba no gucecekeshwa. So reka je ntari yo munywa ni ChatGPT ni jewe ma personality bu yaranze if it were only between these two you would vote for Pierre. ChatGPT ranze neza kabisa uba ko nayo gutora Pierre not because he was good but because he left cracks in a war. Deko atakakorenza ko yuko nibaza ko kuri Buyoya umuntu ashobora kuvuga je narababwiye nk'akarorero ikuntu umuhungu wa Ndadaye agarutse kabone kuvuga umugabo yambwe no Ndadaye agarutse mu wundi akavuga ati bon je papa ariho yisemo yasitsa ciye bacha bamwica tararigira nje kuri komeza men meeting ya mbere baba murashe baba mufunze baba magirije ibintu biriya nta nubwo yo yibesha akavuga ry'amajambo Ndadaye avuga ngo uzogira akajagati zomuha dude bo mujya abo badede n'inyama ntibo kwigwa. So Buyoya nuvuga ko yari plus open kuri democracy gusumvya et surtout ubu kumbura ibintu bigeze aho bigeze neza ko kimanaginga neza gusumvya ndashimye sandute. Okay, you would not vote for Ndayishimiye. Why you specifically would not vote for Ndayishimiye? Ko ekije Notora Ndayishimiye. Okay, he represent everything you instinctively distract. Donc ko ibintu byose jewe nanka systematic demands loyalty not thought. Donc ahantu avuga ngo utuza kuba loyal ku mugambwe mugabo ntiwiyumvire. Wiyumviriye nibutse wundi mwana ejo ngo yagiye mu kuja Dubai agiye muri aba dede nyene abo baserukira dede babajana agiye kubaza vya bibazo navuga ntimubaze ibibazo ngo we ngo uri kwigira ngo male urumva bashaka wewe me ivyo tukubwiye ntagira ikibazo baza a political silence is rewarded and speech is punished. Donc ahantu bavuga wewe uceceke abantu benshi ni nk'ubu iyo nsoye video ngitangura mvuga ngo nguceceka ngo urabona ngo biragoye ngo no kwinumira nejo sinzundi muri ngo noneho ngo ushawokora iki icyo nsha no kora wakimenya gute we kutanze ubona gahagura internet gusa you can't know. Okay, a candidate kept calm by making discussion taboo. Urumva ko babuza kugira ivyiyumviro taboo kugira ngo babe calm. A moral language nabyo vy'indimi guze by'akarimi gasosa ngo Imana twashyize imbere ngo patriotisme gukunda igihugu ibintu nk'ivyo mugabo badashobora kugira ngo habe discussion canke débat kandi nabo nyene ivyo bavuga batavyemera nta muntu avuga Imana kiretse bose Imana yabo akora ayo mafuti bakora ngaho kiretse nko nabivuga n'abadede bafise Imana bakunda hanyuma kuvuga ngo bakunda igihugu naho ni nko kugene novuga umuyanga yavuga ngo ndakunda inka no ntukunda inka ukunda amaraso y'inka ukunda mazinga. That's the end. Okay, so this is not just authoritarianism gusa umva si dictateur gusa it is intellectual suffocation. Donc uri nk'umu entitwe mu Burundi ndazi bantete umuntu mu komora suffering. Okay, nkunze kuvuga ngo abarundi baba entitwe ndazumura suffering kuma entitwe ni wa muntu ashaka guharira just for hanigere gende ukatukira abana batoye muri secondaire twashobora guharira ku kintu kiri stupide ukavuga uti bon uru rupapuro rusa n'ugwatsi rubisi kandi gwera kugira juste ubura developer your mindset yo guharira donc kudebata bon comme guharira ngasi cyo kiza. Donc nibaza ko mu entité Burundi it's suffoca. Donc uri kubona nk'umuntu afise inkoho yize umwaka wa gatatu mugaka wari watanga amategeko hose atategeko dimo adashoboye simvuze ngo umuntu za gatatu ntabe nashoboye gukora mugabo harimo ibintu kameme ingene komini twagwa ingene ishure nivugeze kuma ko imbonera kurishobora gunuka amategeko mukuru wa lycée iri muri iyo komine cyakora gatumba it must be suffocating bitaza ko ari ibintu biri suffoca kabisa. I don't know je Burundi hagiye nibaza ko umunsi wa mbere norara kwa Rojanti canke ahandi hamwe muvuga ku Musaga je no sepa canke mu Ruvubu. Okay, and we're not built to survive, let alone in those suffocate. Yeah, nivyo mvuga ke. ChatGPT ranze. Bon, je ntabwo na sino turavuga nejo ejo bundi nambya nti bon je hagiye nibaza cyabandi ndikoresha no gukora iki nkwiye ku ibintu cyese no gituma ndikora ibintu mu mutwe ama comment bon Burundi urumva ko banahangiye avuga ati no ufise ntuzeye conscience d'abord abantu bafite conscience ikubwira iti it's not right you cannot shut up.
ikindi novuga abantu bafise esprit revolutionnaire abona ahantu hari injustice bikikemwa nka munda n'igihe wewe atakintu avyungukamwo hari na mbere usanga status ko yakarayungukira fata example ya Rwagasore nta kintu na kimwe yarafise yarabuze nk'umwana w'umwami cyo kwa gutuma aja kwitegura urusoro ngo agiye kutorondera independence y'u Burundi Rwagasore ndi sûr et certain ko ababirigi baba baranegocier nabati wewe uri umwana w'umwami ukeneye kwiga hehe ukeneye kwiga mu Bubiligi ukeneye kuja kwiga icyongereza i Harvard ukeneye what do you want tell us exactly qu'est-ce que vous voulez kugira uceceke ndi sûr ko bamunegocie ndi sûr kandi ko bamukoreye mafia tactique bati utakoze ibintu uzokora biya no bakora tuzokwica ibintu nk'ivyo akavuga ati bon jewe de mu revolutionnaire nkende independence y'u Burundi itaze matema avantage wanje mugaremera ritanga ndadaye meme ndazi ko yarafise igiti muri leta canke mu nzego zari zihari nawe nyine baza yuko iyo yigumira muri systeme yari kubaho neza atari kwigwaraza kwitega babikomago bo kana nyine nazo ko yo ataritse kumunegosya nibutse blague numvise igihe Rwasa ivuye mu Burundi agiye mu Burundi bamubwira ngo mukura INSS bo ngo ahura nabo yo yahantu avuga ati none we Rwasa aho wagwaniye uri muri maki washaka gutwara INSS kutaje ngo umbwire ndaguhe INSS hanyuma we kutwikira abantu twoye kuri turahangana nimba washaka INSS kututaje ngo kutanyandikiye umbwire je INSS naye kuyiguha okay kumbure Rwasa ndamurenganije bamubegeye ko bwari bugeze mugana cyaka kuvuga yuko hari abantu bari muri Buyoya donc ashobora ko yaranegocier nabandade ati ivyo bintu mwo bivamwo hanyuma nkabaha ivyo mujye mwibwe ko mwize abanyagihugu babapeiza mu bashaka hiki bon shaka kuvuga donc ko keshi na keshi n'umure revolutionnaire confort ntuyemera ugahitamo kwisuka mu bintu ubona ko ushobora kuguhitana mugabo atakundura ubugenze niho bakibaza ati kubera iki Wotora Buyoya despite n'ibintu byose yakoze atereka turabe Buyoya yaje kuri ku hanyuma baravuga n'ivya massacre havuga ko ta justice ati ariko yaremeye pluralism imigambo myinshi murashobora kwemera ko Buyoya yemeye imigambo myinshi mugabo hasigaye hari umugambo mu Burundi okay he tolerated dissent donc yaremera abantu bamugwanya modern to the system gusumvya system y'ubu bantu bimana iyi ni ChatGPT je ndiko ndababwiza ukuri ntabwo nayi program nyende ko kuri internet na aya makesho kuyaza kunyene muko we yemera abantu bamugwanya gusumvya system y'ubu sinze kwa nundi yambwiye aja kunkosora mu comment ngo hari indirimbo bavuga ngo nakayananiwe sinibuka iyo zina giye bamwitande ndagibagiye izina bavuga mugabo none yananiwe donc ngo aragenda kesha nafashe amanote cyangwa ivyumviro ndiko ndavuga baza kuvuga ahantu baje kudirimba iyo ndirimbo Suzana yananiwe ibintu nk'ivyo baje kuririmba iyo ndirimbo ngo ahantu yari kugira inama abantu batangura kuwa mata hanyuma ngo aravyumva ati ivyo nibiki ati bari kuvuga ngo wewe wananiwe ati bareke biririmbire kuko bagomba kuvuga kabaro bafise nuko bitahura bareke bivugire ni mubareke donc yarihanganira abamugwanya gusumvya systeme y'ubu ibi ni ndiko ndasoma hano he tolerated dissent more than today's system en effet buyabugiye hamwe abantu bamwopoza mugabo ni bakeyishe bo baramwagiriza encore une fois nibaza ko ari vya fo ntabizi neza umuntu hitwa yavuye yakurikiwe na mibarugwa muri chef d'état major Edmond Akazi yaguye hano ku musozi n'uwundi yitwa filme sinzoyiheba Alias Kagajo no nyine chef d'état major mugabo numvise ngo birashoka ko ngo umudereva we yagize amafuti ivyo encore n'abantu babiri muri imyaka yose yatwaye ariko cyo badede abantu bamaze kwica ubarabe abo tuzi abo tutazi n'indiri mugabo abantu bakomakomeye canke gupfunga abo barajabu barabirukanye bakabakurikirana makabishe kuko Buyoya yarashobora kugupfunga akakugumizaho ntakwice mugabo urabona ko badede nabunyone bagomba bamwice nabunyone bogenda ko ngo bagomba kumwica ndiko ndabisoma ku mbuga nguruka nabonye Rajabu baramupfunza aratorotse baramukurikirana ni Tanzania makabamwishe bo ntawuzi ko niyo mbare akihari mugabo na nyene wo mubaha boca bamurya nka kurya bajya inkoko canke no wambaza ivyo badede bajya ingurube donc iyo nzigo donc ikibi gikomeye cyane ugiye no kuri yo abantu yegera apfunga aba politike batari nk'abo bafatanywe inkoho mu maboko n'abantu bake ndetse kumva kugira ko ikibazo na Cyprien Mbonimpa yari ministre de la Relations Extérieures nawe ngo nashaka ngo umwe bw'abarundi ngo ntiyumva uwo mugambi aca mukatira ngo ama avantage y'umushikiranganje hanyuma
Mbonimpa amaze gukena ngo acarasubira aramuhamagara ati none bwana Mbonimpa nubu uracyahagaze hahandi nubu wa mugambi w'amahoro ntawo wumva hato yanya kugira Imana hajya nayo kujajura ubundi utahura. Anyway mugomba ntiyamukuye ntiyamwishe ntiyamupfunze gusa novuga ko yamuriye ikinuma sort of canke kujya we mu mwana mukate utibanze ko weekend wikosore. Anyway ico umuntu yombeshuza akavuga ati bon jewe kuri Buyoya abantu bamupoza à interne era externe burya nta muntu atwara ngo abantu bamupoza à interne yarishe naka bo harimo abantu menga bo kuri yapfunze banyambari bayitwa abanyamoya barikoze kuri bagaza ego nivyo mbwa ntabwo yabishe bo ariko umbwira uti naka yaramwishe nakaramufunga ngo je no kubwira amazina ashika 10 ntiriwe ndasoma ntiriwe ndaniyumvira. So yes yari more tolerant. Okay, he handed over power when he could have kept it. Okay, ibi bintu naje natangwe mu ntango Buyoya yaravuze ati je ndatanze imihoho kandi yarafise ububasha bwo kukigumana. Umuntu yombwira ngo Buyoya iya kigumana mu cana gatatu ngo abafrode hakintu mwari gukora atari ku rutoki. Jewe conzi ntarakimwe mwari gukora igisikara kigifise 100%. Bo igipolisi niko kuko ubutungane niko kuko nta kintu na kimwe abafrode bari gukora iyo Buyoya avuga ati bon amatora tuvyihoze azoba mu 2000 twari kurindira canke iyo amatora ageze bacuvuga ati bon wewe ndadaye uzogenda mu ntara tukurangiye gusa kandi ubanze kubaza musitanteri abasanteri bagaca bamwankira ntacyo twari gukora. Nivyo dukora ku matora iyo hashira umupolisi umusirikare n'inkoho kuri buri biro yitora akaza rwibwa ati wewe nyereka hutoye shira hajya kujya kwimbonera kure ivyo yaye kubikora ntacyo abafurode twari gukora. Bo iyo amatora aheze baheje kubara guharura agenda akabwira Terase Sinungurira ati ebona Terase aba bahizi nta gihugu tuba tukibahera iki genda uvuge ko amatora tutwa flipping avuga ko twatsinze 60%. Yabari kuja ku radio bati iprona yatsinze nta kintu na kimwe abafrode bari gukora. Mbere nashaka n'amasondage za RF zavuga yuko Buyoya wazotsinda. Done kuvuga kuri iyo etape yose kuva frode igitangura kuvuga ngo ikiri muri clandestine kugeza yemerewe kugira yarafise ubasha bwo kuvuga ati bo iyi etape ndayanse nta kintu frode yagukora. Abafrode bomba bavuga ko bari bamusabye na transition yari kubanki yo transition ikamara imyaka 20 yisaze kacagenda. Anyway achavuga ati accept that Burundi could be argued with not just ruled. Donc yaremera argument je novuga ko yari nk'umu bon tuko tumujije kandi dukurikije lens zijya myaka muri Afrika nta muntu w'umusirikare mu officier yemera kuvuga n'abasivile ngo mbega bigende gute kubona we yaravyemera je novuga ko ari positive thinking. So for someone like you nkajewe ku muntu nkajewe that matters more than slogan. Cyankunze kugijamo y'amaslogan twarakifashe kirimora kimurudubi tuzogera 25 je byo by'amaslogan ndavyanka gose ibyo arakomenga abantu bari stupid if you sindabikunda cyane. Okay, so you would vote for Buyoya not out of forgiveness but out of strategic realism. Bon, je Buyoya amfemba kuna kumutora. That's true. Okay, donc yuko systeme yariko arayugurura gahoro. Okay. Amba kandi avuze donc vote ntiyo bari endorsement ya Buyoya as a past so ngo yakumbura n'umweranda muri kahise canke ngo ni nostalgia ngo dukumbuye kera canke ngo Buyoya ari clean moralement ahubwo undi muntu umvise bamagize nyamba yari kasama umuntu wo muri OMS. Ariko ahanini rejection of managed silence. Donc jewe uko kuntu abadede ba silencing abantu personnellement I don't like it. Ntabwo ndabikunda pe bira yes. Naje ndikure ntahegereye birajyana cyane. So voilà nico nashaka kuvuga ChatGPT nayo yampitiyemwo ko nari gutora Buyoya. Donc ntiyavuga what I should vote for, what I would vote for. Donc indavya mfite nka jewe aho nari kumva ndi okay ncavuga nti reka tugaruke ku Barundi. Igihugu rakizi neza. Urazi ico abarundi bakeneye. Iyaba wari umurundi wari gutora de. Okay, aha c'est pas moi uyu ChatGPT yari umurundi. Et puis baravuga ikiravuga iti
ngiye kucishura nk'ubwo nayo kwandi umurundi asanzwe ntari umu intellectuel ntari umu dissident donc umuntu wo muri opposition kandi ntari umu historien donc umuntu asanzwe ntari ko ndandika kahise ariko ndi umuntu nkeneye kubaho I want to live nkeneye kujya to eat I want to speak kuvuga gatoyi kandi not to disappear kugira nsi bataza baramesa na disappearing naniya between hagati ya Buyoya na Eva ndashimiye I would vote for Buyoya. Okay, abadede bagumye ngaha bumviriza murumva donc wewe ukaba uri umurundi okay ukaba ushaka kubaho ukaba ushaka kurya ukaba ushaka kuvuga gato gake uvuga ukaba udashaka kuzimira hitamwo Buyoya encore une fois Buyoya ntakihari bien sûr ni scénario hypothétique imana make mugambi bwayo ngiyi impamvu rero without romance giye kwexplicata ça hene sans amour. Okay, ibyo Burundi bukeneye pana aba bategetsi bavuga bakeneye perfect justice ubutungane nyabwo philosophical democracy hanyuma bono kumenya akahise. Okay, most Burundi are not asking okay ntabwo bari gutorondera okay they are not asking for this they are not asking kuri ibi bintu donc perfect justice ibintu bya ngo ubutungane tutakuba butunganya 100% ariko philosophical democracy bijya bya byo philosophical practical hanyuma no kukumana avuga ngo kahise icyo basabye ni room to breathe. Abarundi basabye duhemereka abantu bavuge ushavuye mureke yisigu avuge ufise urubanza mureka rushire hejuru Barundi reka abantu baheme room to hustle donc to hustle no bakora gushakisha ubuzima reka kandi bishakisha ubuzima ona ko ari kuzira n'abaje Dubai mugende muduciye ko tubanze tubarye abashaka passport ntituyaha room to complain about being crushed bareke umuntu afise umwidodombo idadombo cyo ngo zibawe wa Burundi waguzwe na Kagame uri ndakutakiye donc abarundi bakeneye kuvuga utabaci ubafyonda a state that interferes less in daily survival. Donc leta yo kwisuka mu bintu byose kandi uko ugiye gukora usanga leta yakuzibiye igutera ibibazo aho gukorohereza. Why as a Burundi na vote not for ndashimiye impamvu atovotinga ndayishimiye aba ChatGPT yari umuntu w'umurundi. The state is donc leta iri hose umva mu vyuvuga mu mashengero mu bajeno na vya paeje mu masoko yose na ya leta ubu utazi na leta nta kintu ushobora kugira mu bintu umuntu uvuga marché public donc leta iri hose abantu tuvuze amasoko bariko baraturira by the way canke baturi loyalty matters more than competence niki ikimenita kakistocracy aho bashira abantu badashoboye mu bintu byinshi cyane ubu abadede nta bantu bashoboye na kimwe bakashaka gusa kubera bashiririye. Fear is low grade but constant donc ubwoba bugumaho ko barahari rimwe kumva si bwinshi mugabo ubwoba barahari nta mudede ashobora kuvuga ikintu kandi nta muntu ashobora gukatara umudede donc buri muntu afite ubwoba. Poverty is demoralized donc ubukene aho kuvuga tubugwanye uvuga ngo genda mukore cyane genda musenge nuko mudakunda igihugu giye kushakisha hanze no kunda igihugu muravyumvise bidodondora abadokiteri bagiye kubera bakenye bari poor doctor bivuze no hanze ngo ntabwo mukora igihugu ibintu nk'ivyo. Failure is blamed on the citizens never the system. Voilà donc ikintu cyose kigenda neza leta ivuga ngo n'abanyagihugu batakoze ibi aho gitoro cabuze mufise imodoka nyinshi none mwe mwazanya yahe ba pacific no badafata ibihano ntibigera na kuri system yabo urumva bo ikintu cyose donc kibuze ikintu cyose yo chance bagize abanyagihugu baba abanyagihugu basanzwe badakora gosi batumva amategeko badakora cyane badasenga badakunda igihugu ibintu nk'ivyo. This is exhausting for ordinary people no kuvuga abantu bashaje bato bayabaye barabarusha ego nivyo nta massacre ziriho but you also don't get space ariko kandi urumva yuko bari sifoke. Voilà umva cyo tuma abantu badashobora kubaka ubuzima bwawo. Okay, why Buyoya despite his sins n'ivya nubwo afise ivyaha yarakwiye ko ari cyo Burundi bukwiye gusumvya uwo wundi kuri Buyoya cyane right period leta yari ifise
inguvu nke mugabo ntabwo yari omnipresent. Hari ahantu bashobora kuri twawe letaza kugusumba kugora. Abantu baravuga politique ariko bari free enough, barafite freedom yo kuvuga politique kwaye gahoro mugabo quietly. Markets breathed more, donc amasoko nayo nyene ko yarafite gihemero. Sinzi markets bavuze just economic market cyangwa amasoko asanzwe. Abakozi ba leta barabaho batiriwe baraja mu vya ideology, kuko twumvikane kuri Buyoya usho kuba mu utitaye ivy'umugambwe mugabo ukagira ikindi buka ko nivyo byo kuja ku madefile uhashobora kubikwepa nta bwimbone kure za kwiruka inyuma ntivyari bikuwe mugabo byarashoboka. The regime cared more about order than thought control. Donc regime mva ko yita ordre réel, gushaka ordre mu gihugu aho kontrola ivyiyumviro by'abantu. Gouvernement y'uwo muhizi usanga bari ko kontrola ivyiyumviro, usanga bafise abamasi y'abantu bari kuri X, Facebook, Twitter bari ko baravuzana ko bavuga ibintu nk'ivyo cyangwa ushize kujumbuka baguhagatse ngo wanditse ikintu kuri Twitter nk'ivyo. So kiguro kikenye birakenewe ko tubona umuntu umuzima agitwara. Okay, barakomeza. Donc baravuga okay, final icyanyuma conclusion. Niba nari umurundi ndiko ndagereza kurera abana banje, ndiko ndagereza kugurisha itomate, ndiko ndashaka gutwara taxi, nshaka kwigisha ku ishure, nshaka gutwara ka ONG gatoya gashira hamwe gatoyi, canke trying not to be not ndiko just nibereho ata muntu ndiko ndadogoya canke atawundogoya Notora Buyoya, not out of admiration, atakwera ndamwadimira, ahubwo ari kubera ubuzima kuri Buyoya bwari bufise freedom. Bona cyaje navuze nko kuri we wambe koreho nabaye kuri wakabikumbure ko yatwaye mu ntambara biragoye kumuyajenga n'ivyo yakora n'ivyakugwa n'indi migwi mugabo urumva ko under him allowed more informal freedom, harimo kwigenga, washa gushora igitoki mbese kumutuma utigira menya ko hari n'ubutegetsi dufise twebwe aho twabana hari kure ya commune nta n'umupolisi yari hari cyangwa igihugu citwara. Okay, nicitwara hariho abashinga ntaye bashobora gucimanza ibintu nk'ivyo mugabo nta bapolisi nasika basanga ariko baratudogoya. Okay, voilà nico mbonye bavuze ko na ChatGPT yotora Buyoya. Njamvuga rero now let's be less idealistic. Do you think Burundian would vote for? Donc tubaye realistique bien sûr abarundi botora Evariste Ndayishimiye atari kubera bamukunda, atari kubera ari mwiza, ariko kubera systeme makes it impossible. The system makes any other outcome near impossible. Donc bimve ko na ChatGPT ko mu Burundi nta wundi muntu bashobora gutora kiretse wose ndayashyizeho, niko systeme imeze. Okay, so urumva donc nuko baravuga ko bakontrola the ruling party machine, abadministrateur kuva ku mutumba gushika hejuru, youth league imbonerakure, security, electoral institution, food aid chain, job favor protection. Umva ko Ndayishimiye akontrola ibi vyose, umva gutsinda kwese kubera ari abantu bamukunda n'ikintu ka controla ibi vyose. Mureko mwana abantu most voters are not choosing a president, they are choosing whether to stay invisible and safe. Urumva no kugira bashoboye kubaho nico gituma batora. So urumva ko ari ubwoba butuma batora ibintu nk'ivyo, ico kizaza ko cyose kigaragara ko bari mu Burundi. Sinze ko nabagikinza nagize okay, reka twibagire the list of two evils. Okay, nagi esenga scenario. Is there any third? Hari umukandida wa gatatu. Bo ChatGPT yavuze ati not really, now ari for the moment mugabo ko hashobora kuba coalition. Okay, yavuze ati bon, the no third options on one makes sense. Third candidate is not a savior. The bank ko nuzeye hashobora kuba coalition mugabo hakenewe umuntu atari ex-level commander, atari mu gisirikare, atari mu militaire, atari mu kimilisia. Nibwo Burundi bakeneye civilian. Okay, Burundi to be by many trying to defeat enemies, not to serve citizens. Donc ku Burundi mazigiye butwagwa n'abantu bo kugwanya abansi ahubwo batara gufasha abanyagihugu. Nico tumone Burundi concentration yose ni ku mwansi, ntabwo bigera biyumvira abanyagihugu. Kandi bakene umuntu economically literate, not ideological, umuntu azi economy. Panavuga ngo muri 2005 baturaha kandi batazi economy na gatoyi. Bico kuvuga ngo abantu by'amaslogan vy'Imana ibiki
ariko munatagura agriculture, trade, currency, ibintu nk'ivyo. Voilà, nico nashaka kuvuga. Kumbure ushobora guplayinga nawe na ChatGPT, mugabo mva ko dukeneye umuntu atari umusirikare, umuntu ari economics, ari educated muri economics, ibintu nk'ivyo bose nzi ko bacaze kuvuga Francis Rohero, mugabo haje ko hari n'abandi. Sawa, mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.